Ego amahoro mwese mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muriko muratwumviriza muherereye, nizere ko muguwe neza. Je nitwa Jo Philibert Karangwa, musanzwe mumenyereye ko buri gitondo tuzoza turabashikiriza ikiganiro kidasanzwe, aho tuzohora kumbure tuvuga ku nkuru zizoba zatrendinze, inkuru zizoba zavuzwe cane, canke inkuru tuzoba twababwiye kuri radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka, na cane cane ko iyo tubabwiye mwene izo nkuru usanga tutabahaye amadetaye menshi aboneka kubera ko umwanya aba ari mutoyi, mugabo ari nayo mpamvu duca dushima kugaruka kuri mwene izi nkuru kugira ngo tubahe umuco, tubahe amadetaye ahagije avuga ku nkuru runaka. Mugabo mbanza kubasaba ko mwoza muraheza mugakora sabone canke subscribe kugira ngo ubutumwa buze burashikira abantu benshi, baze bavyumva ari benshi kuko hari ico bishobora kumara, hari ico bishobora gufasha. Murazi neza yuko mu makambi y'impunzi hasanzwe hari ingorane zidasanzwe, na cane cane mu makambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania, makambi ya Nduta na Nyarugusu, aho uno musi amashuri ariko arugagwa ku bwinshi, ibitaro biriko birugagwa, eka biraboneka ko hari umukenyero wo kwirukana ku nguvu impunzi nka kumwe vyakorwa i Mutabira. Mbere ku musi wa gatanu hoho masaha yo mu gitondo ca kare haribonekeje umugwi muremure w'umurongo muremure cane utonze abantu batanu bafise ibikoho biremereye, bariko baragendagenda muri iyo kambi, harimwo abasoda, harimwo abasirikare n'abapolisi, abo bitwa Banamugambo, aba FFU ngo n'abafanya fujo uwone, abitwa abasungusungu. Impunzi zarahahamutse, abo bantu barahaciye gusa nta n'ikintu bakoze, ntibigeze barasa. Mugabo amakuru twavuye turonka nuko ngo bari bafise amakuru ko ngo impunzi ngo ziri bukore manifestation, impunzi ngo ziri bukora imyiyerekano kuri ivyo bibazo vyose bafise, mugabo impunzi ntizabikora. Ariko uno musi sico nje kubabwira, uyu musi uyu musi nshaka ko tuganira ku kibazo giheruka kubera mu gihugu c'Ubuganda, ni mw'ikambi y'impunzi ya Nakivale. Murazi neza yuko impunzi aho iri hose ntiba yorohewe. Tugira tuganire ku nkuru imaze iminsi si myinshi, iramaze wanashima indwi irenga, mugabo impamvu tuyigarukanye nuko gushika uyu musi atakirakorwa. Muti vyagenze gute? Nkuko ndabibabwiye nta misi iheze hari umusore agandaguwe. Uwo musore wo muri iyo kambi y'impunzi ya Nakivale yarishwe, yicwa mu buryo butangaje, yicwa mu buryo buteye isoni n'agahinda, yicwa mu buryo butanumvikana, yicwa mu buryo ubona ko ari ubunyamaswa, hakozwe ico nokwita icaha ndengakamere ku kuntu yagandaguwe. Uwo musore yagandaguwe n'abantu babiri. Murabizi haza imisi tubibabwira ati impunzi muragabe, hari abiyitirira bagenzi banyu bakaza bakabahohotera, abandi bakiyitirira ko ari inshuti aba aribo babahohotera. Ivyo twagumye tubibagarukirako kenshi tunabibabwira. Rero abo bantu uko ari babiri ngira murabona kuri iyo foto bambaye minote canke bambaye amapingu, n'abari bafashwe n'igipolisi c'Ubuganda. Mugabo impamvu twagarukanye n'inkuru uyu musi akaba ari uko abo bantu bashobora kuba bidegemvya igipolisi gishobora kuba cabarekuye. Muti vyagenze gute rero? Baramuteye, baramutera ari mw'ijoro, hama baramwica. Imbere yo kumwica babanje kumukura impuzu, hanyuma baramukubita, baramutoteza, banafata n'amasanamu. Inyuma yaho rero baciye bamwica, ariko kumwica bamwica bamuciye umutwe. N'ubu unye umuryango we warinze uja kumushingura canke ku maziko ata n'umutwe babonye. Uwo mutwe gushika n'ubu waraburiwe irengero, nta n'umwe yigeze awubona, bagiye kumuhamba uko nyene. Mugabo ikindi kibabaje cane ni ukuntu uwo musore yakorewe iryo bara
imbere yuko banamuca n'uwo mutwe babanje kumutera ibintu gushika ubu bitaramenyekana ko baba bamuhaye ibinini canke boba babanje kumutera inshinge kuko barinze baja kumuhamba igitsina ciwe novuga gute kigihagaze cane gose, ibintu bitangaje, ibintu biteye ubwoba, ntawuzi nimba batoba baranamukoreye amabi yandi afatiye ku gitsina, mugabo ni ibintu vyababaje kandi vyateye agahinda kumvo rero z'abadukurikira kumbure badafise canke no ku mvo zo gukingira uwo mu victime uwo aba yakoreye iryo hohoterwa. Ayo mafoto ntitwashimye kuyerekana mugabo n'amafoto ateye ubwoba, n'amafoto ateye isoni, n'amafoto biboneka neza yuko yishwe bunyamaswa kandi ibiinya biravugwa ko iperereza ry'Uburundi ribirimwo cane ariryo ryatumye abo basore. Uwo mubona yicaye iburyo bivugwa ko ari umunyarwanda, avuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari muri iyo kambi y'Inakivale, uw'ibubamfu nawe akaba ari umurundi. Mugabo abantu benshi bavuga ikinyarwanda bari muri iyo kambi y'Inakivale abenshi ni interahamwe ziba zagiye ziva ahantu bita za Mozambique canke za Zambia, bakaza muri iyo kambi bagaheza bagaca basaba ubuhungiro, ari nayo mpamvu bakora ayo marorerwa bafashijwe n'iperereza ry'Uburundi. Mu kwezi kw'icumi umwaka w'2024 vyaravuzwe ko umuntu azwi ko ari mu batwara iperereza asanzwe azwi cane, nta nubwo yagiye muri iyo kambi gusa, asanzwe aja no mu yandi makambi, yaragiye n'Induta, yaragiye za Murongwe, yashikiye mw'ikambi ya Nakivale ico gihe, aho mbere bivugwa ko hari abandi basore babiri yigishije. Uwo si uwundi ni uwitwa Kazungu, wasanzwe azwi cane mw'iperereza, akaba azwi ku mazina ya Niyonzima Mathias ariko bakamutazira Kazungu. Yasize aforomye abasore babiri ku rwego rwo hejuru ku bintu bijanye no gukora amabi akorerwa muri iyo kambi ya Nakivale. Si ubwa mbere tubabwira abantu bishwe kandi mu buryo butangaje, abandi bagatogwa ibiziga inyuma y'ikambi, abandi bagahohoterwa mu buryo budasanzwe, ariko urabona ko impunzi ntizishobora biragoye ko zivuna, biragoye ko, kuko urumva barakubira bakaza ari mw'ijoro bagaheza bakagukorera ivyo bashaka. Rero nk'uko tubabwiye amafoto ntitwashimye kuyabasangiza kubera ko n'amafoto ateye ubwoba n'isoni, mugabo ivyo turiko turababwira mwumve ko ari uko bimeze. Binateye agahinda, binateye ubwoba kubona babarinze kumufata amafoto y'uwo musore, bamwambuye impuzu, bakaza banamufatisha amafoto telefone zabo, hanyuma abo bicanyi bakaba baramuteye izo nshinge canke baramuhaye ibinini bituma igitsina ciwe kiguma gihagaze nk'uko twabibabwiye cane mu buryo budasanzwe kandi kivyimvye. Muratwihanganira twabuze iyindi mvugo twokoresha, mugabo kuba ari ukugira ngo tubahe umuco nyawo w'ukuntu ibintu bimeze, n'ukuntu ubwo bubisha ndengakamere, ubwo bubisha burengeye butagira uko umuntu yobuvuga canke yobisobanura. Mu gihe abarundi murabizi ko higeze kuba akamo k'umukuru w'igihugu avuga ngo leta mvyeyi, leta nkozi, ngo impunzi zitahe zihunguke, muga ntidusiba kubabwira abantu baba bahungutse bagaheza bagatotezwa, abandi bakicwa, abandi bakanyuruzwa, kuko bose baca bitwa inkozi z'ikibi. Bisa nko kwigemura, bisa nko kwishira, bisa nko kuba wishikanye imbere y'umwasi, kuko bavuga ko ubu umwasi wa mbere Uburundi bufise ari abantu bahunze, na cane cane mu mwaka w'2015.
uno munsi rero impunzi idashoboye gutaha kubera ko ivyo bibazo biba bihari mu Burundi vy'umutekano muke, ikaguma mw'ikambi, ariko ikanka igatotezwa, ikanka igahura n'ingorane. Murumva neza yuko ibi biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Tuzoguma dusemerera nta kundi, tuzoguma tubivuga, tuzoguma turabe ko hari icohinduka. Muga namwe muze muragerageza kudufasha kugira ngo ububisha bumenyekane, kandi munadufasha gukebura impunzi kugira ngo zibandanye kubaho ziri maso zinagavye, kuko nta kundi ibibazo vyarabaye. Muga urabona ko leta y'Uburundi ica iheza igakoresha abo bantu bandi kugira ngo babasange mu makambi y'impunzi babaturubike. Urumva ko nko ngaho mw'ikambi y'Inakivale hari interahamwe nyinshi zikorana n'imbonerakure, bama bibunza mu makambi buri gihe barondera abantu babaca imitwe, babanyuruza, abantu bakaburirwa irengero. Abo bose rero baba bakorera iperereza ry'Uburundi kugira ngo babasange aho bahungiye, baheze babagandagure, babice canke babakureho. Rero abarongoye iryo perereza ry'Uburundi akenshi biravugwa ko baca baguma baza mu makambi y'impunzi kuraba canke gusupervisa nimba amategeko batanze ariko arakorwa, bakorodona baraba ko ivyo babahaye gukora babikoze neza, abo bababwiye kwica, abo babwiye kuboreza igufa, abo bababwiye kunyuruza, nimba vy'ukuri boba barabikoze kandi bakabikora neza. Hari umugwi washizweho urongowe na Niyonzima Mathias batazira Kazungu nyene, wo kuza uragenda ukorodona ivyo bintu, kandi na Kazungu akenshi aba ahari kugira ngo barabe ko mu vy'ukuri ivyo bintu vyakozwe kandi vyakozwe neza. Amabi nkayo rero impunzi zama zatabaje zigasemerera zikavuga iki n'iki, mugabo bikarangira atagikozwe, ibintu bigasa nkaho ataco bibabwiye, yaba abarongoye izo mpunzi, yaba igihugu cakiye izo mpunzi, eka mbere ukamengo ibihugu biraheza bigakorana n'ayo maperereza mu gushaka kugandagura abo bantu no kubakorera nabi. Kuko nk'abo baheruka kwica uwo musore mu gihugu c'Ubugande, mu vy'ukuri leta y'Ubugande nta kintu iriko irakora, ahubwo amakuru turiko turaronka nuko abo bantu boba banarekuwe. Ni amakuru tugitoza neza kugira ngo tumenye neza, kuko ntituramenya n'imyirondoro yabo ngo tumenye imyirondoro yabo ikwiye, mugabo biravugwa ko boba bamaze kurekurwa. Ari nayo mpamvu dusaba ko ubutungane bwokora, impunzi zikagumana amategeko azigenga, na cane cane ko yaba n'ico gihugu c'Ubuganda naco nyene cateye umukono ku masezerano yo mu mwaka w'1951 y'i Geneve avuga ku bijanye uburenganzira bw'impunzi no kuzikingira. Aha rero abandi makuru avuga ko Niyonzima Mathias batazira Kazungu aheruka muri iyo kambi kw'igenekerezo rya 26 ukwezi k'umunani, nako ukwezi k'umunani, aha anyi naho we ataza canke ngo aze kenshi, afise abandi bamuha raporo baguma bagendayo, baguma bakurikirana, baguma bakora ivyo bikorwa biteye isoni, baguma bahohotera abandi, baguma bateza ingorane, kugira mu vy'ukuri ngo impunzi bikunde ziyomore, zitahe, zigwe mu kangaratete nk'uko umugambwe CNDD-FDD wabivuze. Murabizi ko n'ubu bakunda kubiririmba bavuga bati ngo muzohera nk'ifu y'imijira, nuko baba bazi ibintu bateguye n'ivyo bifuza gukora, mugabo ugasanga nta mategeko akurikizwa n'aho impunzi zahungiye. Ngaho nyene mw'ikambi ya Nakivale murabizi hakunda gutorwa ibiziga inyuma y'ikambi, abantu batotejwe, abantu bakubiswe, abantu
bafashwe ku nguvu cane cane abakenyezi, ayo mabi yose agenda yibonekeza ngaho onye muri iyo kambi y'Inakivale, ari nayo mpamvu dusaba impunzi kuba maso, kwama zigavye kugira ngo bagwane n'aka kaje karamana, bo nyene bahaguruke bagwane uburenganzira bwabo. Hagiye haravugwa amakuru menshi ko muri iyo kambi ya Nakivale nyene harimwo interahamwe nyinshi ziva mu Burundi, ziba ahitwa New Buja muri iyo kambi, usanga zirigwa zigenda ziraba, zandika, zitanga amaraporo, zivuga ziti kanaka uyu n'uyu ni ukumwica, uyu niwe azokurikira, abantu bakarengerako n'ibipanga bagatemagura, abandi bakarengerako n'amahiri. Nta musi wijana mw'ikambi ya Nakivale ata abantu bahohotewe, ata abantu baburijwe igufa, ata abantu bahuye n'izo ngorane, kandi byose bikozwe n'izo nterahamwe, bikozwe n'izo mbonerakure, bikozwe n'abo ba Mathias Kazungu, kugira ngo impunzi bikunde neza amakambi y'impunzi afutwe. Aha rero tukabamenyesha yuko ikintu gikomeye cane kandi kinababaje ari uko amareta aba yarakiriye izo mpunzi adaheza ngo ahaguruke, ntahaguruka ngo avuge ngo aba bantu twabafashe barakurikirwa n'ubutungane, ibintu bakoze n'ibi n'ibi, turabirukana turabaha amasaha 24 ku butaka bwacu, canke turabafunga nk'uko amategeko abiteganya, turabahereza ubutungane bubacira urubanza. Ivyo onye wabaye umuziro, umengo ni ibintu bidakunda, umengo ni ibintu bidashoboka, na cane cane muri iyo kambi nyene y'Inakivale. Ari nayo mpamvu abaharanira agateka ka zina muntu, imigwi yose ikora ivy'agateka ka zina muntu, amashirahamwe nka za CDH Vicar, abajejwe kuremesha amahoro, abajejwe kwigisha impunzi, bakwiye kugerageza bakongereza cane n'inguvu mu bijanye no kwigisha impunzi, ibijanye n'umutekano wabo, ico bita sécurité physique, kugira bamenye kwicungera, bamenye kwirinda, mbega iyo impunzi iri en danger canke umutekano utizewe, utifashe neza yo kwitwara gute, iyo bigenza gute. Nariryo usanga abenshi rero baca baja mu bubare. Iki kintu mana yanje, abantu baraja mu bubare bakanywa inzoga, kandi uzi neza yuko umutekano wawe utifashe neza, bakaja mu kabare akaboregwa, ugasanga nta kintu yinona, ugasanga ntaki, yamara gutaha ugasanga aguye mu mutego w'abo bantu. Akenshi igitangaje ngaha anye nuko abo babica, abo bagandagura, ari nabo vyitwa ko baba bariko barabasororera, mugabo bagira ngo baragutanya kubera akagwa kamaze kugushika, bakagutsinda mu nzira, ejo ukumva umuntu ngo yaguye mu nzira, yishwe na bande ntibabazi. Igipolisi cakora iperereza, ukagira gutyo ukabona kirabafashe, mugabo ikindi gihe umwanya urume rumara ugacuba n'abantu baridegemvya, aha hakavugwa ibiturire bitangwa, aha hakavugwa bamwe muri izo nzego z'umutekano z'Ubuganda usanga bakorana n'izo nterahamwe, abandi bagakorana na leta y'u Burundi kugira ngo babandanye kuburabuza abo bantu. Ibi vyose bikaba arivyo bigenda bituma muri iyo kambi hama umutekano muke, impunzi zinyuruzwa biciye muri ubwo buryo. Murazi impunzi zo mw'ikambi y'Inakivale zama zagandaguriwe mu gisagara ca Kampala, murazi abama bagandaguwe bagiye kurondera uburaro n'uburamuko hanze y'ikambi, bagiye kurima n'Abaganda kuko baba bahaye amatongo ngo baheze barime nabo babe integrated, bashobore kuronka ubuzima, mugabo bakabasanga n'ubundi bakabitsindayo. Ibi rero vyose biterwa n'iki? Biterwa n'uko usanga impunzi hari abo zibaza ko ari abagenzi babo, hari abo bita ko ari inshuti, hari abo bibaza ko ari ababanyi babo, mugabo batabazi, akaba aribo baheza rero bakabahemukira. Ari nayo mpamvu tuheza tugakora nk'ibi biganiro kugira ngo tubakebure, kugira ngo tubabwire uko vyagenze, tubabwire ibiriko biraba hariya, umenye ko namwe bishobora kubabako, ugasanga ni ibintu bisaba ko mwirinda, ni ibintu bisaba ko umuntu aba ari maso kugira hataza uwundi muntu ngo ashobore kuba yo guhohotera canke ngo akwicire abawe, canke ngo agukorere
ibindi vyaha ndengakamere. Mw'ikambi y'i Nakivale rero nuko bimeze, nuko bihagaze, mugabo mu vy'ukuri umuryango w'uwo yagandaguwe n'ubu uracari mu bwoba, bavuga bati abantu mu vy'ukuri babaye barekuwe, urumva yuko natwe bohava bakatwica, bohava bakatugandagura, kuko n'abantu ata kinya bafise, n'abantu ubona ko ata mutima, abantu ubona ko badaha agaciro umuntu, donc bagenda akazi kabo bajejwe ari ako kwica gusa. Nivyo rero ahandi hoho ari hamwe bidukundiye tuzoheza turabe ko hari abo twovugisha bashobora kuza muri mwene ibi biganiro kugira ngo baze barabaha umuco namwe, ari n'inkebuzo mubaha canke ari n'ivyo mubigisha, mugabo bitabujije ko arico ubona woterera intererano canke arico wobaza canke ufise inyunganizi ku vyo twavuze, urashobora kuvyandika ngaho munsi muri commentaire ukadusangiza uko uvyumva, kuko impunzi zahungiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu vy'ukuri ziri mu yabira, ziri mu ngorane zidasanzwe, aho bisaba ko haba intererano yawe, haba intererano yanyu, intererano yacu, kugira ngo mu vy'ukuri habandanye kuba hari umutekano mu makambi y'impunzi, ni ikintu umwe wese yogiramwo uruhara. Reka rero ndabakengurukire, reka ndabashimire, ndabibutsa ko twariko tuganira ku mpunzi y'umurundi mw'ikambi y'impunzi ya Nakivale iheruka kwaka ubuzima aciwe umutwe, abamuhamvye bakaba batigeze batora n'uwo mutwe, imbere yo kumwica bakaba banje kumutera inshinge gushika ubu zitaramenyekana ngo ni bwoko ki, canke akaba yahawe imiti, ibinini bituma igitsina ciwe kiguma kivyimvye cane gose. Muratwihanganira kuri iyi mvugo kuko twabuze ukundi twobivuga, birateye agahinda, twabuze ijambo mbabarira amatwi rishobora gutanga ubutumwa kandi namwe mukavyumva, ariko ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bitangaje. Abantu batari bwigere babona ko barabona ubunyene, batari bazi ko binabaho, aho umuntu ashobora gucibwa umutwe ntunaboneke. Nivyo rero mubandanye mugira ibihe vyiza, nari Jo Philbert Karangwa, ari hamwe bidukunde twosubira tukazindukana ku musi w'ejo.